kwirengagiza muri uno mwaka mushasha nimba waramenye Yesu. Icya mbere nukwiye kwirengagiza gusenga. Ntihagire umunsi n'umwe uzokujana udasenga, usenge iminsi yose. Umuntu adasenga ngo yamana ibyaha byiwe, niko muri ivyo kandi kiyavuze. Kandi yewe yavuze ati mbega iyo turi mw'isi ntituba turi mu ntambara. Nimba koko turi mu ntambara, iyi ntambara yacu si yo mu buryo bw'umubiri, kandi n'ibigwanishwa byacu si byo mu buryo bw'umubiri. Tugwana n'abantu bataraba inyama n'amaraso. Kubw'ivyo twambara ibikoresho byose n'ivy'Imana itanga, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ivyo bigwanisho tuvyambara mu gusenga. Nuko rero ntuzohebe yuko umunsi n'umwe wohera udasenze. Ntuzemere ko indwi ihera udasenze, ko umunsi udasenze, vyanse ku murango senga mw'ijoro. Icya kabiri, ntuzemere ko umunsi ukujana udasomye Bibiliya. Soma ijambo ry'Imana. Inkomezi zacu tuzikura mu gusoma. Ukwizera gukuzwa no kumva ijambo ry'Imana. Hariho kumva ijambo ry'Imana, hariho no kuryisomera. Ntuzemere ko umunsi uhera udasomye, cyangwa udasomewe ijambo ry'Imana, cyangwa utagiye aho bakoranira wumva ijambo ry'Imana. Senga. Icya kabiri, soma ijambo ry'Imana. Uhejeje congera urabe kuri kurahinduka. Ukwizera ko kuriko kurakura, kuri kurahinduka. Wasenze, wasoma ijambo ry'Imana, warishize en pratique, none uri kurahinduka. Uce naho uce uraba. Ikigira gatatu, hindura abandi. Kubahindura nawe nta kundi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo tuzoba ivyabona byo gushingira intahe Yesu. Shingira intahe Yesu, bwira abandi Yesu, vuga ibya Yesu, amamaza ubwami bw'Imana, uhinduke ku bwawe, ariko uhindure n'abandi. Icyo bigira gatatu wowe uzokora muri uno mwaka wa 2024. Uzosenge, usome ijambo ry'Imana. Ikigira gatatu, ubwire abandi ubutumwa, uhindura abandi, urondera imitima, ukura abantu mu byaha. Aho ubaye ubwira abantu Yesu, hariya ku kazi ubwira abantu Yesu, hariya wirirwa ukore uvuge Yesu Kristo, abantu bahinduke. Icyo nicyo kigira gatatu no kubarira. Ikigira kane, ririmbire Yesu. Uri mu nzira umuririmbire, uri muhira umuririmbire, uri ku kazi umuririmbire, uri wenyine umuririmbire, mu makorari umuririmbire, ku rusengero umuririmbire, ukorere Yesu neza. Ni ibi bintu bine numva nobaha mukwiye gukoresha. Ibi bintu bine niwabikoresha, ubugingo bwawe buzoba buriko burabutabara, ubugingo bw'abantu buzoba buriko buratabara, ubugingo bwawe buzobaho buninahaza Yesu, ubugingo bwawe buzobaho bwamamaza ubwami bw'Imana, uzobaho unezerewe, uzobaho ufise amahoro, uzobana neza na mpwemu yera, uzobaho wumva ubugingo muri wowe ari buzima. Uzoririmba, uzotera amatazirano y'ivya mpwemu, uzoririmba amazaburi. Satani azobura haguca. Umuntu asenga, agasoma ijambo ry'Imana, akarondera imitima, ntiyitabare wenyene, ariko agatabara n'imitima y'abandi, uwo muntu ahabwa kunesha.